iki mbe iyi mpamvu yo kuza kwisiga niya ari ibintu abasore canke abagabo uzabumva bivugisha ngo jisi nkunda umukobwa yisiga aba yagukunze wisiga mbe ryafere nibiki ivyo nibiki oya nukuraba bon kuvuga ngo sinkunda umugore yisiga kandi aba yagukunze wisiga je numva umenga ahubwo abashatse peut-être kuvuga ugabanye kuko none areke kwisiga nawe ureke kwisiga mwese muzaba musohotse mu nzu muri ibisore rero vyibereye ngaho rero numva ku bwanje bo bandanya bisiga umukobwa nico nyene mwanamke na mpodo bakunze Magic TV mumeze gute muraho murakomeye nko bibona kuri micro ni Rukundo Ange Minushe haro ikiganiro dusanzwe tubereka cha fashion ariko cyo mperuka nababwiye nabemeye ko nzogaruka zanye n'undi mwigeme ashaka kutuyagira ivyerekeye maquillage kuko ni ibintu bijana byose kubegwa byose bisa neza byose muravyumva ko ari ibintu biba ari ibintu bitezo kwama biri kumwe ya munsi ya twageneye mwigeme nizo cyane abigendera vraiment ubwiza bwiwe byose bisa neza kubegwa byose so reka tumwakire tuyage nawe atwigishe usa neza atwigisha nakamaro kavyo katumwakire atwibwire neze nanje ndakomeye usa neza urakoze washaka kubibwira abakunzi ba Magic TV nitwa Claudia Kanyamuneza nkaba ndi umumaquilleuse mu buzima busanzwe nivyo byonyene je suis étudiante à l'université de Grand Lac ibintu byo kumakiya wabitanguye cyane ibintu byo kumakiya bavuga ko nabitanguye muri bon kumakiya namye nkunda kwisiga ariko ikintu cyo kuvuga yuko kumakiya ndabigize akazi nabitanguye neza muri 2018 uhora umakiya nk'abande abameze gute makiya abantu bose na wewe no kumakiya abantu bose bafise amatin atandukanye amatin ayariyo yose ndashobora kuyamakiya hama selon ama evenement atandukanye Claudia nakaye kamaro ko kwisiga kamaro ko kwimakiya kumakiya akamaro ko kwisiga muri jewe makiya novuga ko byongereza gukayangana kwisura y'umuntu nigiki wababwira ikintu utandukanira cyane kubigeme hari abatabizi hari ababizi babinegrija nigiki wababwira ciza ku mukobwa bayimakiye no ku mukobwa batimakiye ico nababwira kiriho nyene ikintu nababwira nuko hari abakobwa benshi ku kintu cyo kwisiga barakunda guca bavuga ngo ni kurondera ubwiza kwisiga maquillage kana kwisiga ivy'amavuta kwisiga maquillage ukaca usanga baca bibaza ngo ni kwigira ico utari kwibona ubwiza kwihindura iki or que kubganje icerekana ko umukobwa ari feminine nako kantu ka maquillage ugashira ko kantu ukumva ko wote feminine ugomba kwiyongereza ko kantu gakayangana de plus yego rero ruvaro bivuga ko kumva ko ugomba kugenda usa neza utisiga amavuta uko nk'aba sino nta difference yo biri ihari hagati ya jo umukobwa n'umuhungu niyo mpamvu rero ari byiza ko uraba kantu gashira kandi kwisiga so kuvuga ko uca wisiga ibintu birenze bya hatari urashobora kwisiga utuntu dukeya ugasanga utuntu dukeya turagutumusa neza Claudia nihereye ko na jewe ari abakobwa tubibona kubona mwisiga turabishaka yego cyosha kubimenya ugatonde ngo ni ingabire mufisi kuri mwebwe like uvyita ko ari ingabire wewe canke ubona waravyiza ahantu je naho navyize ico kwiga kumakiya ni bimwe uzuraraba uba inspiré n'abandi ba professionnel mais sinovuga ngo naravyize kushuri inaka kandi kugira ntangure no kuza ndakunda kwisiga personnellement byaje uko nyene sinovuga nabivukanye cyangwa nabikopye quelque part ni bimwe nyene akantu nyene ka feminite kakuza ngo niko novuga yego hanyuma ndatagora ndaze ndisiga uko nyene rero ntibisaba kwiba ari
inkabirano iki oya bisaba gusa ko wumva nka kujya ushobora kumva ko uri umukobwa ugomba kwambara dufate akantu nyene kugira ubegwe agapantaro kabanisha niko na makiyaje ugomba kumva ko uri umukobwa ugomba kwisiga kugire yego urengana nyene bakavuga ati ni umukobwa arenganya para n'umusore arenganya yego nuko Claudia hariho ariko tubirabiye ku byama makiyaje hari umukobwa ushaka gusanga yiriwe ku ruzuba ari muri ville en tout cas programme yarayize niyo yamuzanye muri ville ugasanga makiyaje aho yashakiye urabibona nawe byo nuramaze kwibona bijye biva ku mvi yahe hari gihe urumva makiyaje usanga umengo wapi vraiment ya dekonye ya mikenewe hose makiyaje ahantu hose hakenera makiyaje yaho donc nkuko wovuze cyarigiye nk'umuntu muhura akazuba kamukubise akisiga ibintu donc iyo uzi ko par exemple nk'ubu dufate ko turi muci ugasanga ni muci ukashufata ukisiga nk'ibintu ibintu biza gufonda biza kuyonga sur ton visage ukashusanga birasiga amatrace birashobora kuba ari wisize mbere na original muga nubwo aba ari original iyo umaze gukubitwa n'izuba cane hari gusanga n'igusinze rero uramenya ko ugiye nko kuzuba urisiga ibintu novuga biri mat ibintu byuma yego bikugirira ko umengo irumye umengo ntitose hama ukamenya niba hari akabeho ukamenya ko wisiga ibintu naho byoba bimeze nk'ibintu biri glowy ibintu bitose ukamenya yuko ari hari akabeho gacubiza guhindura ku rukoba kwawe canke nk'ubu dufate ukabuzi yuko uza kurirwa kuzuba ucugerageza kuzuragendana akantu uzurabikuragira ko tuje bigasa neza bigasa neza canke nawe utogira ivyo bintu byo kwitwaza ibintu byinshi ngo uzuragira amahotuje ukamenya ko ushirako makiyaje iza gukwirana n'uyo munsi ukagira makiyaje nkeya yego ikwiranye n'ivyo bintu kuko nkuko nabivuze ahantu hose hagira makiyaje yaho niyo uzi ko ugiye kuzuba urisiga nk'ugiye kuzuba nyine kuko urabiprevoye ukavuga ati fopa ko kuzuba biza gusarisha ugasiga tukeya siko byumvikana hari ibindi bishobora gusanga nk'umugeni dufatire nko ku bageni ni umuntu twese tuba twagiye mu rubanza ariwe turaba kenshi ntibaraba abagabo agasanga mu nzu ibintu bimuriko amaso yiwe araremereye ugasanga umukobwa yarasanzwe ari mwiza muga kubera kuri makiyaje yiwe ugasanga birababaje kubera makiyaje ariko hage naho haba habaye iki kubera makiyaje peut-être baba bamusize haba makosa yahe kugira umuntu ashobore kuba mubi kubera makiyaje kandi yarakwiye kuba mwiza kubera makiyaje en fait iyo uriko urasiga umuntu uraraba ku myama po yiwe ukaraba umubiri wiwe umenyereye iki kandi ukaraba nuko hariho nk'umuntu usanga atamenyereye asanzwe atisiga umuntu rero asanzwe atisiga ukaca umusiga nk'ibintu byinshi mana y'ikigo ngira n'umugabo yovuga ati mwankabiye jewe uzuye by'amashika ugasanga n'amaso yiwe ntaboneka araremereye amaso hagiye uwamusize abayakunze kusiga hagiye wamusize arashobora kuba yagize ikosa akamusiga ibintu byinshi uko nyene atagerageje kugereranya eko amusiga ibintu bikwiriye canke ugasanga hariho n'abamariye abashaka umunsi gutagata afute efasa abantu nyene abafute urumva akaca yexija ko usiga ibintu byinshi ibintu biboneka urumva ukaca usanga uramusigiye ko nyene wowe yumva bimunezereye ugabanije akakubwira oya siga ibiboneka donc nico mba naguhamagarira siga ibiboneka ukaca usanga nivyo nyene we nyene ashaka urumva ntiyemeye nka conseil zo mu maquilleuse aba yaje kubimukorera yego cyangwa ugasanga ni ikosa ryo mu maquilleuse aussi ariko aramugirira ibintu nyene wowe uko avyumva ko biba bimeze neza yego n'iryo kosa riba ryahabaye bikuru harabaho ibintu vyo kuvuga ama couleur kugira ugaca usanga umuntu hariho couleur tamubere arirabura basanga ibintu biri mauve jaune canke ibiki birabaho mu kwisiga ivyo muhora mu biraba bien sûr urabiraba ukamusiga selon na tenue aza kwambara canke selon na teint yiwe kuko hariho nk'amabara usanga usize umuntu w'inzobe usanga ari ikindi kintu ntovuga canke amabara usanga usize umuntu yirabura ugasanga ari ikindi kintu nyene ntazi na jewe rero ubimenya umuntu
umufise en face de toi ukaca umenya ok cette personne bivanye n'ivyo aza kwambara bivanye nawe nyene ingene ameze bivanye n'urubanza ugwa arigo ndamusiga ibi n'ibi kuko ufise mariage sinomusiga co kimwe n'ugiye muri anniversaire yego nukoye. Claudia, maquillage ibyo kwisiga hari abantu benshi babona yuko ari by'abakobwa bakiri bato inkumi bakeneye ababara abasore cyangwa abagabo ku bwawe uraha impanuro abamama bisiga hari abamama binegrije urabizi nawe ugasanga asanzwe abizi cyangwa asanzwe abifise kuri yabaye umumama arabiretse cyane ugasanga nawe bizogushikira ubaye umumama ugaca ubiheba ni iyihe mpanuro cyangwa ni ikihe ubona ati umumama ko yari umumama yokora ibi? Je abantu bose kubera jewe ndi umukobwa kandi suis féminine ikijanye cose nuko umukobwa yoseruka yoboneka yosa neza biba mu kwambara canke no mu kwisiga jewe byose ndabifana rero nta byo kuvuga ngo arashaje ngo aragize iki kuko n'abavyeyi bacu baba bashimye abapapa bacu baba bashimye abamama bacu kubera zari ncavuga ngo nashaje ngo daretse kwisiga no ubandanya wigira neza kuko iya une raison kandi wisiga neza kubera haba ari impamvu fo kwisiga ufise impamvu se uvuga ati okay ndisize kubwire umugabo wanje azoguma mbona sa gutya ndisize kubwire nuve ko ndi umukobwa c'est pas nécessairement ko wisiga kubwire bakubone si imisi se ntiyamara iyo mpamvu rero abamama bacu nyene je les encourage muzoze murisiga kuko yego kuko nico cerekana ntazi ko nico cerekana ko uri umukobwa canke uri umugore kubera iki mbe iyi mpamvu yo kuza kwisiga niya ari ibintu abasore canke abagabo uzabumva bivugisha ngo jisi nkunda umukobwa yisiga aba yagukunze wisiga mbe ryafere nibiki ivyo nibiki oya nukuraba bon kuvuga ngo sinkunda umugore yisiga kandi aba yagukunze wisiga je numva umenga ahubwo abashatse peut-être kuvuga ugabanye kuko none areke kwisiga nawe ureke kwisiga mwese muzaba musotse mu nzu muri ibisore rero byiberengaho rero numva ku bwanje bo bandanya bisiga umukobwa nico nyene mwanamke na mpodo. Claudia tukiri kuri cyo cyo umugabo ashaka kuvuga ngo kugabanya so haro makiyaje y'abamama cyangwa n'abakobwa bakuze hariho tandukaniro hari uko umumama yo kwisiga n'uko umukobwa yo kwisiga bien sûr nibyo kuko turetse nico cyo kuvuga ngo inkumi hamwe n'umugore ngene bo kwisiga kuko hariho façon natwe bw'inkumi hariho façon wisigamwo ukaca utanga image y'icure en fait na maquillage yashobora kukwerekana icure hari igihe wimakiya ibintu biri vulgaire kandi utari vulgaire ukaca usanga biguhaye image mbi n'ibindi wisiga bikabarika ko umuntu uri simple no kandi si maquillage iyo ari yo yose wisiga muci kubera niyo mpamvu hariho façon novuga ko abamama bisigamo na façon novuga ko abakobwa bisigamo ni byiza ko umumama yisiga yisiga mugabo donc yisiga bikaya par rapport y'umukobwa nuvuga abamama bacu bakuze hariho maquillage yabo ibibabera leur façon yisize ibindi bintu ucumengo avuye mu yindi monde ntazi rero abakobwa nabo nyine barafise ego maquillage yabo bisiga idasa n'iyabamama niko no bivuga. Claudia uratubwiye uratuyagiye vraiment turumvise ko maquillage akamaro kayo antuka turakumvise n'abakunzi ba Magic ndibaza ko bahora binegrije baravyumvise so umuntu yoba yashimye ibikorwa vyawe yo gusanga he yo kuronka gute ari Facebook Instagram akanimero byose nta kibazo ntibamba nawe ego aho bontora ni ku ma réseaux sociaux nkoresha Facebook na Instagram hama kuri Facebook nitwa Uget Claudia hama kuri Instagram nitwa Happiness Kokote ego ntubontora ivyerekeye akanimero nanze iyo ayo ma adresse yo ku ma réseaux sociaux nibaza ko ariho bontora n'abandi batazoba bakeneye kuwimakiya nk'abasore nabonye bashobora kubakiya abasore bacu kuri Magic turabakunda cyane nacyo dushobora kubima babwire nabo nyine ari business muzoza ego
Ego kuko ego je monde ya business ndayikunda gose rero ari ivyo soyez les bienvenus business izaye ko abasore bacu batimakiya tukorana ibintu byinshi bitandukanye vyovana n'ivyo baje bafise hama nkumviriza izo business zabo yego abasore bacu ndibaza mwavyumvise ni business sinatahu yari yantu kamwe murayitahura so turabashimiye cyane ko namwabanye natwe murazi ko tubakunda batarakora subscribe please turabibasavye murako atako tutagira tuzana abakobwa beza batwigisha vyose so badufitiye akamaro muri byose kugira tubandanye dusa neza merci beaucoup mwakoze kubana natwe turabakunda cyane